Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Hervé Niyuhire. Mbanje kuramutsa mwebwe mwese mukurikira iradio yanyu RPA ijwi ry'abanyagihugu kaze mwana makuru yo kuruno wa gatandatu igenekerezo rya 14 Kigarama umwaka wa 2024 ndabutse yuko iradio yanyu RPA mudukurikira muciye ku buhinga ngurukana bamenyi kuri wese 3 akaburungu RPA akaburungu BI ingingo nkuru zigize ana makuru akaba arizi zikurikira. Umugambwe MSD ubona ko inama yarayibereye mu gisagara cya Bujumbura yitiriwe ingene abagwanyi bari mu buseruko bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo bazotauka mu Burundi ku bushake ataco izoshikako. Mu mugambwe MSD bavuga ko ahubwo leta n'ababifasha botegura ibiganiro kuri bose. Ibitigirije bandura akaranda k'ibihara vy'inkende Mpox ivyigeze bigabanuka mu turere tw'ubuvuzi. Muri ano makuru muraza kumva ico ishirahamwe UNICEF ibicishije ku rubuga rwa OCHA ishami gishirahamwe mpuzamakungu ONU bivuga ko nayo impunzi z'abarundi zo mu ikambi ya Nyarugusu ni mu gihugu ca Tanzania ziridogera ibiturire bakishwa iyo bagiye kwivuza kugira bakigwe aho ni mu gihe byabitekanyijwe ko bavugwa ku buntu. Mukanya isase inkuru mwimwe ukwayo. Izo n'ibiki numvaga yemwe reka amakurata n'agahinda gusa mu bisata byose n'amarira n'imyidogo biharangwa. None Kapitori nawe ivyo bituruka kuki? Umve basha namwe ngo bituruka kuki? Mwene mwumva ko biterwa n'intwaro mbi. Intwaro mbi no kuvuga iki Gasaruvato? Intwaro mbi naho ubona atagisata na kimwe gikora cisunza amategeko bituma igihugu gihungabana mu bisata byose. Makura hajya wumva bavuga ko nyakwigendera Perezida Nkurunziza yagandaguwe ahawe isumu n'abamusubiriye ubutungane ntibugire icyo bubikorako. Umugwizatunga Jackson Simbananiye batazira kirahwata akagandagurwa kakaba kamizwe n'ingoma n'uruhara yagize mu rugamba rwa CNDD-FDD. Umumenyesha makuru Sandra Muhoza apfunzwa ziriki. Muganga Christophe Sahabo amaze imyaka 2 mu munyororo atarubanza rumwagira azira umunoho wakagwi k'abategetsi. Ivyo byose bituma ata muntu n'umwe asubira kwizera ubutungane. Emwe sivyo gusa warumvise bavuga rugomero rwo ku mpanda rwanyurujwe imiliyaridi 54 zari kugubaka zikagabugwa n'akagwi k'abategetsi. Umukuru w'igihugu Ndayishimiye yavugwamwo ikarangira hagaritse amatoza kuri iyo dosi. Bibuke ya miliyoni 120 y'amadolari yanyurujwe n'ishiramwe Prestige mu rudandazwa rw'ibitoro. Havugwamwo n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline. Ubusuma mu gisata c'ubutare ivyo byose bituma haza ubukene, ubushomeri, ubukene bw'imiti tutibagicika buri kaje muyaga nkuba, ubukene bw'amazi, isukari, igitoro coco. Emwe twarumiwe. Yo ndatahuye bayo ivyo byose bigasonga gusibe n'ubusuma bwama bwibonekeza igihe cyose amatora ageze bisigura ko twamado twagwa nabo tutitoreye. Ubu rero ndabonye igituma ibi byose bitigera bitorega umuti. Erega yemwe inyinshi zova muri twebwe abanyagihugu. Ndasubiye kubaramutsa reka amakuru twateguriye tuye mu gisata kijanye n'umutekano. Hari kiziga c'umugabo cyatowe kuri uyu wa gatanu ku mutumba wa Kanyinya uherereye muri komine n'intara ya Kirundo. Amakuru ava kuri uwo mutumba amesha ko uyo muntu yapfuye inyuma yo kubitwa n'abamwagiriza ubusuma. Abantu babiri bakaba bamaze gufatwa ku mpamvu z'amatohoza. Ido nido na Balthazar Niburu.
uwo yakubiswe gushikaho yitaba Imana yitwa Sibomana Batazira Gapoco yaba ku mutumba Nyange Busanza muri komine n'intara ya Kirundo. Amakuru ava ngaho avuga ko uwo mugabo yahagaritswe n'abagabo babiri bamwagiriza kwiba igitoke, baraheza baca bamujana kwa nyene ico gitoke. Uwo nawe yaciye amafaranga 22,000 abo bagabo babiri kugira ngo bamukubitire uyagirizwa kwiba ico gitoke. Nabo baramurengera ko baregagura nk'uko vyiganwa n'umwe mu banyagihugu baraho. niho guca atangura kumuhohotera baramukubita mpaka babonye ko ihazagira akikana baca bamurekura aragendagenda mutahantu ku gikumba cya paruwasi cy'imikaratusi. niho uwamuciye ko amubonye aca amwiganira ukuntu vyagenze abonye kuntara kuri aja gutabaza umuryango wiwe. ize kumutabaza ntiyabaye akimara umwanya muremure yaciye yitaba Imana. Mu mubabaro ntangere mu muryango w'uwo muhisi basaba ko abagize uruhara bose muri ubwo bwicanyi bohanwa by'akarorero. umuryango wiwe usaba ko ubutungane bwogira icyo bukoze abantu bagahanwa bihanukiriye kuko ntaho byanditse ko kwihanira bihari. mu gihe bari bamaze kumufata inda y'igitoki cyari yize bari kumushikiriza ubutungane hama ubutungane bugaca bugatanga igihano kiberanye n'ibyabaye. Naho rero umwe mu bakubise Buyoka Sibomana yashoboye guca mu ryahumye inzego z'umutekano mugenzi we cyo kimwe n'uwabahereye ngo bakubite uyo munyagihugu ubu bari mu minwe y'igipolisi ku mvo z'amatohoza. Nayo uwo yitavye Imana yahavuye ashingurwana iteka kuri uyu wa gatandatu nyene igenekerezo rya 13 babifashijwemwo n'abarongoye intwaro n'igipolisi inyuma yaho abaganga bamariye gusuzuma ikiziga. Arakoze Bakaza Miburo. Tubananize amakuru twateguriye mu gisata kijanye na politike nk'uko muje kuyabwira mu ntango zano makuru. Umugambwe MSD ubona ko inama yayibereye i Bujumbura yitiriwe iyo gutegura ingene abagwanyi bari mu buseruko bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo bazotahuka mu Burundi ku bushake ataco izoshikako. Iyo nama ikaba yabaye kuva ku genekerezo gushika kujya 12 Kigarama umwaka wa 2024. Umunyamabanga mukuru umugambwe MSD François Nyamoya avuga ko leta y'u Burundi n'abayifasha bariko baracurika ibintu kuko abafashe inzira yo gukoresha ibigwanisho ivyo bahanira bizwi. Uko twebwe muri MSD tubona iyo nama nuko yacuramitse ibintu, uko yatunganijwe ntaho yari gushika nta naho izoshika, nta ntambwe n'imwe izotera ko abafashe umuheto bari mu buseruko bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'uko iyo nama ibivuga, nta ntambwe y'uko byotuma botaha. Twese turazi ko abafata umuheto bituruka ku mvo za politike, ku bibazo bya politike byabuze umuti mu nzira y'ibiganiro. Ku vyerekeye Uburundi icatumye imigwi imwe ifata umuheto kirazwe. N'amasezerano ya Arusha yasenywe mu 2015 n'amatora y'ubusuma y'urutavanako. Aho mvuze muri rusangi kuko hari ibibazo byinshi byadugiye kuri iryo senyugwa ry'amasezerano ya Arusha n'amatora y'ubusuma. Gutunganya rero inama yo gutahisha abafashe umuheto, umuti w'ivyo bibazo utatorewe umuti no guhuvya ibintu n'inzira idashika. Leta n'abayifasha bipfuza by'ukuri, nimba by'ukuri bavyifuza, bakifuza ko abafashe ibigwanisho bataha, nibategura ibiganiro vya politike bihuza imigambwe, amashirahamwe atagwanira inyungu za politike, abo bose bafise ico boterera mu kugarukana amahoro n'umutekano, bicare batora umuti w'ivyo bibazo. Ubonetse abafashe ibigwanisho nta n'uzorinda kubinginga, wonyene muzobona bitegurira gushira ibigwanisho hasi no gutaha. Muri ico gihe
niho bene iyo nama yarayibaye yoronka umwanya wayo ikagira icishikako atari uko ni uguta umwanya ni ugutesha umwanya abarundi n'amakungu twe muri MSD nuko tubibona. Umushingwamanza François Nyamoya n'umunyamabanga mukuru umugambwe MSD mu gisata kijanye n'intwaro ibereye abanyagihugu muri zone Mariza iri muri komine ya Murambi y'intara ya Rumonge basaba umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu guhagarika ingingo yo kubabomorera amazu yabo ari mu kibanza leta itekanya kubakamwo ibiro by'iyo zone. Ni mu gihe hasigaye iminsi 5 ngo ikiringo bahawe cyo kwibomorera amazu ngo gihere kandi atari umuzibukiro bahawe. Idonido na Josiane Muzaneza. Mu gatondo ko kuri wa gatandatu abanyagihugu bo muri zone Mariza bazindutse mu ruhagarara biturutse ku burongo iyo zone yaje yitwaje mbonera kure zo muri ako gace ngo zimufashe gusambura amazu y'abanyagihugu ari ahatowe ngo hazubakwe ibiro vy'iyo zone. Ivyashavuje cyane abanyagihugu baho badatahura ingene umutegetsi nk'uyo yiyadukiza akaza kubangaza atanu muzibukiro bahawe. Uyu ni umwe mu banyagihugu muri zone Mariza yaganiriye na RP. twebwe bato bato abandanya n'umugwa kandi bazi ko dufite imiryango ataho tuyishyira ntawe tubona dushobora kudokwaka umuzibukiro mbega ninde tuzoshobora kwitura nta muntu n'umwe araharenguka kubyo biba tumaze iminsi dutabaza hirya no hino ariko nta kintu na kimwe cakozwe. Ingingo yo kubomora ayo mazu y'abanyagihugu nk'uko isoko ryacu muri iyo micungararo ibimenyesha ngo yafashwe kuwa gatanu Kigarama n'uburongoye zone Mariza avuga ko yabitumwe n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu. Aha abanyagihugu bagatangazwa no kubona ingingo nk'iyo yangaza abantu ifatwa ntihagire icanditse na kimwe gisohoka, ari naco gituma basaba bashimitse aba barongoye kubangira kuri iyo ngingo gushika ikibazo cabo c'imizibukiro igitanga ibinyishu kuko badatahura ingene bavogerwa na leta bakongera bagataha zirayoye. Aha mwamenya ko n'isoko yaho muri zone Mariza iza yaramaze gusamburwa, abanyagihugu bahafitiye amazu nabo bakaba bahawe indwi zibiri gusa ngo babe bakinjuye banahejeje kwibomorera. No kuvuga ko uyu munsi basigaranye iminsi 5 gusa. Kuri ayo makinga y'abanyagihugu bo muri zone Mariza, uruganda rwa RPA ntirurashobora kuronka Tuyisenge Lamek arongoye zone Mariza, cyo kimwe na Ndayizeye Marie Fabiola arongoye komine Burambi kugira ngo twumve ico babivugako. Arakenuye mugenzi wacu Josiane Muzaneza. Mukanya tunaniriza amakuru twateguriye mu gisata kijanye n'amagara y'abantu. Ijambo ni gwawe, ijambo ni gwawe. Ubukene bukabije bw'igitoro bwabandanije bwibonekeza mu Burundi. Imyaka 5 iraheze atamezi birashobora guhera hari igitoro mu gihugu. Amafaranga y'agaciro niyabuze kugira igitoro gishobore kugugwa nka kera. Nigika abarundi botahura muri ivyo bihe babayemwo. Hategerezwa uko gwiki kugira mu gihugu asubire kuboneka igitoro nka mbere. Bazira kaderi. Umuhinga mu vy'ubutunzi Andre Nikwigize niwe mutumire w'ikiganiro ijambo ni gwawe cyo kuri w'Imana igenekerezo rya 15 Kigarama. Kiganiro ijambo ni gwawe muzogikurikirana ku bisa 12 z'umugoroba mu masaha y'Ibujumbura ku mbuga zitandukanye zi radio RPA. Akaranda k'ibihara vy'inkende Mpox karabandanya kurandagata mu bice bitandukanye vy'igihugu nkuko bimenyeshwa na UNICEF ibicishije ku rubuga rwa OCHA ishami ry'ishiramwe mpuzamakungu ONU kuva kwa 29 Munyonyo. Ibitigirije bandura aho karanda nivyigeze bigabanuka mu turere tw'ubuvuzi. Nubwo biruko UNICEF ivuga ko idahengeshanya guhangana nako karanda. Reka twibaze Walter Kwizera. Abantu baba 45 niba karanda k'ibihara vy'inkende kagiye kararandagatamwo mu turere tw'ubuvuzi 49 turi mu gihugu mu minsi 21 iheze nkuko bishikirizwa n'ishiramwe UNICEF ribicishije ku rubuga rwa OCHA. Abantu 2392 nibo basanganywe akaranda k'inkende Mpox. Muri abo abagera ku 1442 bakaba ari abo mu gisagara ca Bujumbura. Ku bwa UNICEF kandi gushika uyu munsi uturere tw'ubuvuzi two mu ntara ya Bujumbura nitwo tuguma
twama dutorwamwo abarwayi benshi. Vyongeye nk'uko bibandanya bishikirizwa na UNICEF, abana bafise imyaka iri munsi ya 15 nibo babandanya bandura ku bwinshi ako karanda k'iyo ngwara y'ibihara vy'inkende. Nayo abakuze nk'uko tubisanga muri ico cegeranyo ca UNICEF bandura ako karanda ku rugero rurenga gato 29%. Ubwo bwinshi bw'abo bana rero bandura ako karanda nk'uko vyagiye birashikirizwa na Radio RPA uvanini kuko utitwararika no mu kutubaha amabwirizwa mu bijanye no gukaraba n'amazi meza n'isabuni. Iyo mbere ikaba ari nayo mvo yatumye UNICEF itanga inyigisho yongera ikarihiriza ubumenyi abantu bagera ku 4736 bava mu mihingo itandukanye gutyo bashobore gufasha na cane cane ahavurirwa abarwaye ako karanda. Iruhande y'ivyo UNICEF rivuga ko ku mashuri mato mato ari mu gihugu ayagera ku 133 ryagiye rirayashikiriza ibikoresho byo kwirinda ako karanda k'ingwara y'ibihara vy'inkende mpox. Muri ivyo bikoresho hakaba harimo uburyo bwo gukaraba n'amazi meza n'isabuni. Vyongeye muri ico cegeranyo caryo cyo kuri wa 13 Munyonyo, UNICEF rivuga ko ribandanya gukurikirana no kwitaho abarwayi bagera ku 1350 bari mu turere tw'ubuvuzi dutandukanye ari two Bujumbura, Gitega na Kayanza. Tubibutse ko kwa 25 mu Kakaro umwaka wa 2024 ariho leta y'u Burundi yemeza abantu batatu batowa akaranda k'ibihara vy'inkende mpox ku ncuro ya mbere. Akaranda gushika uyu munsi kagifatwa minenerwe mu bice bitandukanye vy'igihugu. Arakoze na Walter Kwizera. Twandanize amakuru twabateguriye mu gisata kijanye n'imibano. Ubukene bw'amazi bwabaye akananira abahinga mu makartier yo ku mugwa mukuru w'intara ya Muyinga. Abanyagihugu bo muri ayo makartier bavuga ko bamaze amezi 3 bataronka amazi meza mu mabombo. Elvis niyo mwongere abitwiganira. Bavuga ko bamaze ikiringo kingana n'amezi 3 badakubita igisha amazi. Abo n'abanyagihugu bahitwa Gahororo ya Kareke Kibogoye iherereye ku mugwa mukuru w'intara ya Muyinga. Uyu munyagihugu avuga ko bagerageje gutabaza kenshi kugira barabe ko iyo ngorane y'ibura ry'amazi yotorerwa inyishu ariko barahebura. Bisanzwe muri Kareke Kibogoye hari ama installation mugabo bakabura amazi, nta n'ifuti hari bavuga ngo yananiranye, ariko barateye induru amaso yaheze mu nzira. Santre Gahororo barose amazi avuye ku itiyo niniya y'amatiyo bestaye abakozi basojeya, hanyuma iyo grand tiyo yaracitse haraheze amezi 3 muri ko baragura ibido 2000 maze uva kwisurusanva kure cane gose. Ibido 2000 maze uva kwisurusanva kure cane gose. Abanyagihugu bamenyesha ko iyo ngorane y'amazi ibahangayikishije muri kino gihe, basaba kwijyokena ry'amazi ryotorerwa inyishu nabo vyega. Mu ruganda rwa Erupeya ntitwashoboye kuronka kuri telefone abegwa n'ico kibazo kugira ngo bagire ico bashikirije, harimwo na buramatari wa Muyinga Barutwanayo Jean Claude. Arakoze na Elvis niyo mwongere. Tuve mu ntara ya Muyinga dukubitire mu ntara ya Kayanza aho ibiciro vy'ibitungwa ngo vyabaye akayobera bahinga. Vyinshi mu bitungwa vyaba binini canke bito bito ibiciro vyavyo vyaduze incuro 3 muri aya mezi 3 aheze. Bamwe mu banyagihugu bo mu ntara ya Kayanza bakaba bavuga ko ubu bigoye kugura igitungwa cyo gutunga, nayo ikibagiwe cyo nico kwihereza. Umviriza umunyagihugu wo mu ntara ya Kayanza yavuganye n'uruganda rwa RPA. Ibiciro by'ibitungwa byaraduze cyane ku rugero rurenze. Inka mu kiringo cy'umwaka inka yaho rigura 1,5 miliyoni, 2 miliyoni, ubu iragurwa 4 miliyoni, 5 miliyoni. Ihene n'intama ni ukuvuga mu kwezi kwa gatandatu intama yagurwa 100,000 canke ihene yagurwa 100,000, ubu igurwa amafaranga ari hagati y'ibihumbi 200 na 300. Inkoko yahora igura 220-230 iriko yagura 60-80, hafi ijana. Urukwavu rwagura 6,800, uyu munsi ruriko ruragurwa 220. Inyama zirabuze cyane kuko iyo kigeze ku 225. Urumva ko bigoranye n'umuntu aba afise uburyo bukwiye kurya inyama.
mu makuru avugwa mu mpunzi z'abarundi, bamwe mu mpunzi z'abarundi zo mu ikambi ya Nyarugusu iherereye mu gihugu ca Tanzania barijogera ibiturire bakishwa iyo bagiye kwivuza kugira bakigwe mu gihe bitekanijwe ko bavugwa ku buntu. Izo mpunzi zisaba abategetsi ba Tanzania gukurikirana ivyo bintu na rege bimaze no gushika bamwe bakasiga n'ubuzima bivanye no kubura ubuvuzi. Idonido na Eric Niyonzima. Ukwivuza ku bakeneye ubuvuzi bukomeye nko kubagwa bisigara ingorane idasanzwe ku mpunzi z'abarundi bo mu ikambi ya Nyarugusu iherereye muri Tanzania. Abavuganye na RPA muri izo mpunzi bavuga ko ukeneye kubagwa akugwa hari hasanzwe havurirwa abarundi akajanwa kuvurirwa hagenewe abakongomani. Bahageze bakishwe ibiturire kugira ngo bakigwe nkuko bivugwa n'umurundi aba mu ikambi ya Nyarugusu. Iyo umukenyezi bisabwa ko yibaruka korohereza uburyo bwa sezariyene nukiyaye ikigukuranga ku ruhande rw'abarundi ikakujyana muri Red Cross ku ruhande rw'abakongomani. Abaganga rero bakora muri Red Cross bamenyereye ko ikintu kizwi ko ijya fisi umubyeyi ajyana kwibaruka, bamenyereye ko bagiwe basangamo amafaranga ni guhera ku 50 kugera ku 100 batayabonye mu ifisi ntibana kwegera no kwegera. Ivyo biturire bakishwa bamwe muri izo mpunzi bavuga ko bataronka amahera yo gutanga ibiheza bigatwara n'ubuzima bamwe muri izo mpunzi. Ani korona dufite none barazi ko turi mu kandi barazi yuko ikintu cyose ari kubuntu mugabo bakakaye mahera. Ni ikintu rero kiriko kiratera intambamyi cyane kandi kiriko gitera impfu ku babyeyi baba bagiye kwibarukirayo. Muri ino ndwi nyene turimo umukenyezi azwi ku izina rya Nizigimana Speciose yarasanzwe aba muri zone y'icenda yagiye kwibaruka banka kumwakira birangira yitavye Imana. Iruhande y'abo bavyeyi baba bakeneye kubagwa babura uko bavuzwa mwamenya ko n'abandi bantu yabagabo canke abana bisabwa ko babagwa nabone bahora n'ingorane yo kutakirwa mu gihe badatanze biturire. Uruganda rwa RPA turashobora kuronka kuri telefone abategetsi bo mu gihugu ca Tanzania kugira bagire ico bashikiriza ku myidogo y'abo banyagihugu. Izo ni biki numvaga yemwe. Reka reka makurati n'agahinda gusa mu bisata byose n'amarira n'imyidogo biharangwa. None ga Kapitori nawe ivyo bituruka kuki? Umve basha namwe ngo bituruka kuki? Mwene mwumva ko biterwa n'intwaro mbi. Intwaro mbi? Intwaro mbi no kuvuga iki Gasaruvato? Intwaro mbi naho ubona atagisata na kimwe gikora cisunza amategeko bituma igihugu gihungabana mu bisata byose. Makura umve makura hajya wumva bavuga ko nyakwigendera Perezida Nkurunziza yagandaguwe ahawe isumu n'abamusubiriye ubutungane ntibugire icyo bubikorako. Umugwizatunga Jackson Simbananiye batazira kirahwata akagandagurwa kakaba kamizwe n'ingoma n'uruhara yagize mu rugamba rwa CNDD-FDD. Umumenyesha makuru Sandra Muhoza apfunzwa ziriki. Muganga Christophe Sahabo amaze imyaka 2 mu munyororo atarubanza rumwagira azira umunoho wakagwi k'abategetsi. Ivyo byose bituma ata muntu n'umwe asubira kwizera ubutungane. Emwe sivyo gusa warumvise bavuga rugomero rwo ku mpanda rwanyibuje imiliyaridi 54 zari kugubaka zikagabugwa n'akagwi k'abategetsi. Umukuru w'igihugu Ndayishimiye yavugwamwo bikarangira hagaritse amatoza kuri iyo dosi. Bibuke ya miliyoni 120 y'amadolari yanyurujwe n'ishiramwe Prestige mu rudandazwa rw'ibitoro. Havugwamwo n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline. Ubusuma mu gisata c'ubutare ivyo byose bituma haza ubukene, ubushomeri, ubukene bw'imiti tutibagicikagurika ry'umuyaga nkuba, ubukene bw'amazi, isukari, igitoro coco. Emwe twarumiwe. Yo ndatahuye bayo ivyo byose bigasonga gusibe n'ubusuma bwama bwibonekeza igihe cyose amatora ageze bisigura ko twamado twagwa nabo tutitoreye. Ubu rero ndabonye igituma ibi byose bitigera bitorerwa umuti. Erega yemwe inyinshi zova muri twebwe abanyagihugu. RPA Nyonga kucosoza ko amakuru twateguriye yo kuno wa gatandatu nkabashimye mwe mwese mwakurikiye ano makuru nkashimira bagenzanje umwe wese kuco aterereye kugira amakuru asho gutorokanywa Hervé Nuhire muje kwashikiriza ano makuru nkaba ndabategereje.